ni igiki gituma umuntu yiyumvira kugira abakunzi babiri? Kwaje niyumvira ko usoja gukunda uyundi ujya wa mbere udafite isaba wamutoye. Ukabisanzwe nka twebwe abahungu umengo ni ingeso yadutse mu bahungu. Muga gusa usanga nubwo bakwiye kubikora atari urukundo baba bafite uri mu maringanire. Umva haba harimo ububeshyi. Novuga yuko izo nkundo ziba zingana zose. Ego muriko muvugana na Claude Mukinanira. Claude Mukinanira. Haraciye nk'indwi nacenduga ruguru mu by'akazi. Ariko uwo mukobwa nasanze atari kuwupima. Kandi urukundo rwari rugeze kure. Ntiyambwiye impamvu abikoze. Ariko sinone aza mbona atere yiwe ampamagaye kuri WhatsApp. Arambaza aho ndamubwira ati genda muhira mvuye ruguru none gushika. Singira afata agafoto gatoya. Arambaza yuko naba nkimukunda. Amubwira ati vraiment kuba nari nko gukunda sinoje ndavyemeza ijana kwijana kuko twakoze mariage mu 12. Itariki 11 mu 12 niho twayigize mariage. Ariko rero nkabafite amakuru yuko afise inda. Iyo nda kandi nkaba nemeza ko atari iyo wanje kuko ndikuri bwagemane na rimwe. Wabimbwiye yuko ndabe neza ariko ashaka ukuntu ashobora kuyinyigikako. Sinzero nk'impanuro mushobora kuma nka mwebwe muzi iby'urukundo doke. Genda kwa muganga c'est très facile. Genda kwa muganga uramubwira uti wavuze ko ushaka ko twubakana. Uti mugabo urumva havaye ko twubakana ifoko nirasura kuko urabona hari igihe ntitwari hafi na hafi cyane. Ati rero urumva kandi nibyo ati ndakwizera vraiment. Usanze arivyo naho? Usanze arivyo none urumva. Ne uzaca umenya ingingo ufata. Umenya ingingo ufata. Nigucanze inyuma. Uko biri kose ntabyo yigeze akubwira ko byamushikiye agasanga yabikoze. Ego. Ko atigeze nabikubwiraho urumva biragoye. Yene Claude yamaze kugenda. Yagiye Claude. Umva deja no umva Claude akenshi akorera ruguru. Kandi umva ntibari bakiri hafi na hafi cyane kubera ko hama kubera ko peut-être umudada yumva umutipe we wari kure atari hafi ntakimuha urukundo abashikeneye arashobora kururondera hanze akarondera uwo yita ko birashika umugabo Claude nabanza afata kanya ko kuvugana nawe amubwira ati urankunda byakwera ushaka ko tugira ubugeni then kandi ni mu kwezi kuza ibintu nk'ivyo ni murabivugana bigahera hakiri kare murabivugana hakiri kare ivuga ko mufata kanya mukicarana kuko urumva yakubwiye ko agukeneye usanze iyo mbanya yifise niwamenye ico akora amenya ati ndavyemeye turabandanya canke birahagaze niyakubwira akicara akakubwira ati sheri wanje twarakundanye urabizi kandi n'ubu turakundana mugabo hari gafe yanshikiye hari gafe yanshikiye yego je na jewe ntazi ukuntu byagenze ati kubw'ivyo nukuri ndashaka umbabarire canke iki mu kiyage mu kiganireko sino ntiwoshoka kuko ni mwagira iyo mariage akafisi iyo ndayare kunyegeje nta nsiguro nimwe uzotanga ni kwa uwo mwana seto nuko ubundi munywanyi ku murongo allo namahoro ninda twakuye je nitwa Shimirimana Abel Ferdina mu bwiza umeze neza ukuri turashima natwe n'amahoro intererano yawe Ferdina wumvise birakunda ko intererano kw'ico kiganiro mushizeho prema ubwa mbere turabashimiye kiraryoshe hanyuma icya kabiri nari mu no kwandika message mu bisanzwe
umuhungu nta twere abahungu ni hariko akarorero ntikirenza gukunda umukobwa umwe mugabo abakobwa barakunda barabifise kw'ivyo ngeso zo gukunda abahungu barenga umwe bamwe mugabo kuri twebwe ntibikunda kubera twebwe dufite kapasite ntoya umuntu aba afise gukundana n'umukobwa umwe ukaba ufite n'umwanya wo guhiga ibya nkenerwa hanyuma bamwe nabo usanga ari kumwe hari uwo bari kumwe ariko ugaca usanga yamuciye inyuma yagiye ku wundi ku bahungu yego iyo ngeso muratubesheye twe nitugiriye uti nta muhungu n'umwe aca inyuma uwo bakundana ndiko mvuga ku ruhande rw'iwawe yifuza uti jewe sinca inyuma uwo dukundana mugo umenye ko bibaho inyuma nkundana n'umuntu umwe gusa turagushimiye cyane duhebanye niho ndondera uwundi mugatudahanye sindamuca inyuma urakoze cyane Ferdinand murakoze cyane ukiri ijoro ryiza ngaho mu bwiza nzorondera umushusho nanje ku wa gatandatu wa mbere w'ukwezi murakoze Uriel mbwa uje wumva niko nimve kwanza nuko twako turavuga birashoboka mbwa ku bwawe ni igiki gituma umuntu yiyumvira kugira abakunzi babiri qu'est-ce qui se passe nibaza ko uri kugerageza kuronka l'idéal ni ukuvuga bimwe urota byose urashaka kubironkera icarimwe uca usanga uwo muri kumwe ubu hari ivyo utari kuraronka iwiwe urabonye uwundi umenga arabiguha ni ukuvuga namba ari dufate urakunda kuja muri sport nanje ndabikunda mugo turi kumwe ubu ntavyo akunda si ibintu vyiwe rero tugaca duhuriza kuri ico kintu ca sport biroroshe cyane yuko nkunda yuko ico kintu tugikorana gusumba umwe turi kumwe ngaca asanga na ndetse no vyita gukunda numva umenga ni nkunda ico nyene duhurizako kandi ukamenga umwanya umwe nshaka mwese mugume muri hamwe kuko nawe ivyo ntano nk'abandi ko ndabironka kuri wundi turi kumwe rero nibaza ko kugira uvuge ngo urakunda abantu babiri uba ushaka gufata ayo mayintere yose yawe ukayakoraniriza mu bantu bose hama ugaca uvuga uti rero mwese nimugume ngaha yego mwese ndabakeneye mwese yego allo mwiriwe ninda twakuye ngarutse kumubone nakuye ku nduheze Ernest kumubone umeze neza ga Ernest yego ndashima nkaba nari ikibazo mwari ko kuvuga cyo gukunda abantu babiri carimwe niyumvira yuko urukundo gukunda babiri bitoshoboka kubera kujya ubwiye uwa kabiri ngo ndagukunda ubu bimubwiye kubera ujya wa mbere nawe hari akajya kuba wamubonye kwaje niyumvira ko usoja gukunda uyundi ujya wa mbere udafite ukaba wamutoye ukabisanzwe nka twebwe abahungu umengo ni ingeso yadutse mu bahungu muga gusa usanga no kuba byo kubikora atarukundo baba bafite uri mu maringanire umva haba harimo mu bubeshyi no vuga yuko izo nkundo ziba zingana zose muri bo hari uwo uri kurabesha urumva muri bo haba harimo mu uri kurabesha kubwo wibaza ko ari uwa mbere canke uwa kabiri nibaza yuko uwo wa kabiri bari maramubesha atari karamubesha naho numva ko muri abo babiri hoba harimo uwabesha kubera bose ntibabona bangana urakoze cyane ko hamana ari nasabye mu cyushuri sinzi burya turacabyibuka twebwe urumva turaguha akanya hanyuma ukavuga umushusho ukeneye hagize uhamagara avuga ko ashaka Ernest naho turaheza tugaca tuguhamagara gushika ubu ntawe uratubwira ko ashaka Ernest ugume wumviriza ikiganiro mushusho yego
ego twese twifurije ijoro ryiza niba numvise neza hama ikindi we nawe nturambwira je nibaza yuko ukuntu bimeze mpava mvuga co kimwe n'uyu aje kuduhamagara Ernest so kuva ku wa mbere uba hariho defo uba wamubonyeko mugabo kandi non plus ntavuga ngo wa kabiri ni ngo wa mbere ni ukunda gusumba wa kabiri abantu bamaze kubigeragezaho nyene baravuga yuko uwa kabiri ngira n'abatwara n'ubwenge kuko uravye abantu ibyo bakora ku wa kabiri ni byinshi cyane gusumba ibyo ku wa mbere en fait umenga arabatwara n'ubwenge bwose uwa kabiri kandi urumva gashasha kama karyoshe birumvikana umugabo kubera ko atahitamwo kubanza guheba uwa mbere ni kubera ko uwa mbere aramukeneye kandi n'uwa kabiri aramukeneye hari ibintu turiko tuvuga kubera ko turi mu gihugu kitemera yuko ugira nk'abagore babiri none ugira umwe ngo muri bijya bihugu vyemewe polygamy yemewe yuko umugore wa kabiri bataba bamukunda canke uwa gatatu canke uwa kane umugabo ashobora gusanga afite abagore bane kandi bose bakubwira ko abakunda umva hari igihe bishoboka hari ahantu namwe je nibaza aho ngaha hariyo bafatirwa n'itegeko yaba itegeko rivuga ati ni sawa avuga ati wewe nawe ingo allo ndikoda garutse nibere ego rero ngo turabe tuvyumvikane ego genda mwicare yakubwiye ko agukeneye Claude ego yabimbwiye ko yakubwiye ko agukeneye banza mugende mwicare hama umubaze hari n'igihe wosanga agomba kubwira ngo nashaka tugire rero ya mariage kare ntimwari mubishushemwo mugabo burumva ariko aragutuma ariko aragushusha mubaza uti none kubera kuri kuranshusha gose canke naho umutesi mubwira uti burya none ko mbona umega sindaba ready ntitwobishira mu kwa gatatu wumve icyo cimbanya ariko mukivugane namba waravyumvise nk'urusaku bimubwira ati je narumvise ibi canke kugira wirinde oya nukuvuga atabikwibwiriye wenyene nico nashatse gusigura ndibaza ejo nzomwitaba tuvugane natwe wewe ambere ko afite ikibazo cyo muri ruguru namubwiye akazi iyo bakurungitse niyuja nturi bubyanga kandi ntimuze murondera ahantu hihishije oya nande ntabwo nzi wanditse zino muteguzo bugufasha yego nzi kumwe n'umugenzi ubwira ibidoba byose azobe yabibonye bon ofete mukaja kumwe n'umugenzi arashobora kutakugurukira oya muravugana muri babiri umugenzi ashobora kurindira ku ruhande sohokera ahantu haboneka hama nta kwihisha cyane ahantu haboneka nyene hani ku murango nibaza vraiment najya kambera kagishise allo akambwira kayishise ujye biragoye kurera undi umwana wundi mugabo vraiment bumva ndocamita nko kubeba vraiment urumva Claude wewe ni wewe wumva wewe kutekanye ukumva yuko utotekanirwa mu gihe akubwiye yuko afise imbanyi abigusiguriye akakubwira ko byashitse byagize gute wumva vraiment datekanye ngamubwira uti nukuri ntibyo ukunda kuko urumva warubahutse kandi uzi neza ko turiko dupanga umugambi urakoze cyane ni 72 23 23 72 23 canke 62 24 24 Kingira yandra nawe karatuma anamajwi bashikira harundi ku murongo aro umushushu mwiriwe neza ego ninda twakoye Nadi mugaseke buye ego umeze neza ndi kumwe nawe Huyeri Yambi urakomeye ego sha none ndarindiriye amakado yanyu ariko shange muri abantu ba fake
inzoga y'uwundi mwaka na uyu uri umubosi Nadine kandi wowe wararonse umushushu uri umubosi Nadine turamuvuga ibintu acaragenda tubwire wowe ngaho twaraguhaye umushushu tubarire ingene bimeze sha acagaruka n'abahuye kuwa gatandatu heze turabakeneye ni wonyene oya ni Ange na Samuel Samuel yari yararondeye kuva kera Allo ninda twakuye inde Yves atwakuye ari hehe Hega Yves duza kajwi Bubuterere ikiyago wacumbise Yves gira ko umuntu ashobora gukunda abantu babiri bishobora kuko mu gihe uba ufite urukundo mu izina kandi urukundo tuzi babashe kubara agashobora kugaragara ibyo wa kabiri babyita ikama wavuze ku kintu kijyanye ngo uwundi muntu ngo uwa kabiri ngararyoha hajya n'abaryoshye ko metero iyo nsanzwe tubizi abaryoheye muri birya kama nyine ko ari byo tumubona wa wundi aragera igihugu ugata ibindi n'ibyo bikandabire bakamugira kuri wa wundi wa mbere wa rukundo imana yakuremana nyine byiye ahandi uwa kabiri nta rukundo bigera kugira nkumva wowe urukundo ni rumwe uwundi ni nyezina urukundo ni rumwe uwundi nawe uri kuramubesha urukundo ni rumwe ntizigera ntabwo tugera tubaho kuko ntari ijambo riraza inyuma y'urukundo rimara urukundo nyine ntabwo inkundo iraba ni rumwe tubagira ibikaguru umuyukamo mu kugera nayo urakoze cyane mu buterere mubandanye mwumviriza akazoza FM mu buterere mubandanye mwumviriza akazoza FM ego turakumva gatanu kuri gatanu kabiri cyane gose gira ijoro ryiza sawa namwe murakoze mu buterere yavuze ati uwundi nigishika kumushuhira gusa umva justement nivyo nyine numva usanga mugabo urumva igituma uwa mbere utamuheba nuko hari ico umubonamwo kandi n'uwa kabiri igituma utamuheba nuko nawe hari ico umubonamwo mu bisanzwe urukundo rw'abantu babiri rurakunda mu mwanya umwe kubera c'est complémentaire ndiko nakubwira ko bishoboka bose ukavuga ndagukunda imwe ya vrai wewe nyene wavuze uti uwa mbere hari ico umubonamo uwa kabiri hari ikindi umubonamo no kuvuga baruzuzanya bamaze kuba babiri bica biba ama intérêt yanje kandi ndiko ndaba egoiste kandi urukundo ntiruri egoiste ugwa vrai Bekingire Andre ati birashoboka oya skop yo nukuvuze allo Bira twakuye inde allo hewa iri amenyo allo ninda twakuye ni Bosco Bosco ni sawa Bosco twakuye he ni sawa ndi kumutangana ni sawa yego tumeze neza mbo nanje kunterana noterana kuri iki cyiyumviro interano noterana no uko gutunga umugore umwe nibyo sawa kubera ko Adamu na Eva bana ko yaremye Adamu irema nayo umugore umwe vrema niwe sawa yego mugabo munyuma urazi ko haciye habonekana ba Rebeka urazi ko
abagore hariho abandi bagore baciye baboneka mu nyuma urumva Imana ntiyahereje ngaho ntiyabaremeye Adamu nivyashatse kuvuga naho haciye haza abandi mu nyuma urumva yuko umugabo bari babiri yatongo bari barimo odepa bari babiri none ndakubaze oui hajya none umuntu aba afise umugore umwe hanyuma akamuca inyuma akagendana n'uyundi akama akavuga ati je n'ukuri umugore wanje ndamukunda muga n'uyu wundi nyene numva ndamukunda ivyo navyo bisigura gute wewe nk'umugabo usigure nyene ugerageze gutahura uwo wundi mugabo oya hajya bya bintu nyene usanga ni hatari no tungumwe kandi naramukando umenyere nta wundi none bajya wosigura ngo haba habaye iki ntiyumva ko biba bikunze ko bakunda babiri ni crush yagiye none basigure iyo fenomene muga gusa nakubwiye ko hari ikintu ca complementarité hari uwundi munywanyi allo takise mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe Eric ni sawa yego kumengo uragwaye watu nakanyine kare kamfashe mu muhogo more Eric mukinanira udutabara tubwire nimba ivyo bintu bishoboka birashoboka kuri bamwe aho kamwe ngira ko ntanga n'insiguro yego ujya kugira umuntu avuga ati eka ikintu ndakibangikanye nuko haba hariho impamvu izi mpamvu rero gituma umuntu ashobora gukunda babiri cya mbere birava yuko n'ukuntu aba yarakomerekeje dufate agitangura gukunda ashobora kuba yarahemukiwe akavuga ati reka je ninsubira gukunda reka je nzoce nkundabe kugira uwa mbere ampemukiye kugira ngo sinze kubabara umutima wanje ntuze kubabara kugira ngo kimbananye n'uwa kabiri dufate je ndakunda kwitanga akarorero hano byaranshikiye ndabica byaranshikiye uti rero nawe uzogira nka wa wundi hari kera byarabaye hari kera byagenze gute umukobwa wa mbere atanga gukunda birima naramukunda kandi cyane jewe birashika rero ndajabuka hakurya muri Tanzania ngarutse sanga agiragire mariage numva ntavyo numva sinigeze ndambwira ko ndamuhebye namubwira ati je kurondera ubuzima nzogaruka ati mu mezi atatu nzoba ngarutse mwabandi wahije naragarutse mwabandanya muvugana uri hariya yego twaravugana mugabo nashitse bampaye invitation yiwiwe mu mezi atatu yego nukuvuga yuko guhera mu mana cye ntangura kwiyumvira yuko umukobwa wese ndasubira gukunda uzomubangikanye n'uwundi ari pembere warezera mu bwa mbere ampemukiye umutima wanje aza kubabara burya rero ntimubona ntashobora gukunda abakobwa babiri nuko avuga ati reka n'icyungere kugira ngo ujya wa mbere niyampeba umutima wanje ntuze kubabara nze guca mbandanyiriza kuri uwo wundi rero hari ikibazo yarabajije muntu ngo impamvu abagabo bajya hanze bafite abagore burya umugabo kugira aje hanze nuko aba ari ikintu aba yabuze muhira umugore ashobora kuvuga ati reka umugore ujya wa mbere ndamukunde kubera turafitaniye abana afatira abana neza mugabo hari ikintu atari kararonka kuko burya urazi ko abagabo bakunda keye basa abahungu dukunda keye naganishyire mu bagabo ntaraba umugabo urazi ko dukunda keye bivuga yuko umudamu hajya amaze kwibaruka ari gusanga yitayeho kenshi ku bana mugana nawe ugomba kuba yaramenyereye nyine kubemberezwa nyine ibintu nk'ibyo nawe murabyumva amaze kubona atakibironka ategeza kujya kurondera umuntu aza kumuha yakeye nuko biri none ntiwumva ko batanguye kumukunda amukunda uwa kabiri umusaza amukunda kubera yakeye amuha uwa mbere nawe amukunda kubera bafitaniye abana ni ukuvuga ko badafitaniye abana rero hajya uhora ubona umunsi wa kabiri uwa mbere yamwirukanye yazanye uwundi nuko
turagushimiye cyane Eric ku ntererano yawe murakoze cyane nabo ndabashimiye ubwire ijoro ryiza twese urakoze Eric mukinanira sinzi ko muturabira ubutumwa ko arabatanguye kwandika ubutumwa yero sinzi ko yego reka tutangure kuraba abatanguye kutwandikira murashobora kugenda gukomanta kuri Facebook turi live kuri Facebook ubutumwa ni bwinshi cyane bonsoir Eli hama kuri sujet y'uno munsi je ku ruhande rwanje gukunda abantu babiri kandi icarimwe ntivyokunda kuko nubwo vyogenda gute ukaba ufatafata hama hariho umwe ukunda bref gukundana na babiri impossible oni Montana Eric avuye ngaha wewe ibyimviro byo neza mahoro ni sendika turateye iteka ni sendika y'abasore tubandikiye tubashimiye cyane ku kiyago ciza cyane mwadushiriyeho twebwe ico tubivuga ko nuko gukunda abantu babiri icarimwe bitabaho kandi bitazigira bibaho ico dusaba abasore bacu nuko bogira urukundo kandi gukuri ruzira ububeshi kugira n'abakobwa babona akarorero birinde kubesha kuko nibo bakunda kuvomera zose muzoduhe ubutumire tuyage muzoduhe ubutumire tuyage ikiganiro mushushu turagikunda cyane sendika y'abasore tubatumira turabemera namwe turabemera cyane ariko none ni giki gitwemeza ko ari imyuga sendika y'ukuri bya kweri canke usanga hariho nyakuri iyo si uno munsi iyo message iyo ku munsi wa gatanu mu gatondo ariko baragerageza guhamagara kuri WhatsApp nagize mwiriwe kuri radio Kazaza FM hama jewe nitwa Nzambimana Bernard nagira nterere kuri ico kintu cyo gukunda abakobwa babiri carimwe ego birabaho ariko si cyane impamvu kenshi bigira abantu bafise ingeso mbi akabakunza umwe uwakamaro uwundi ari uwo gusambanya gusa ivyo nivyo maze kubona ku bagenzi ni ya nyungu yinda barondera atari urukundo rwa kweri undi munywanyi ku murongo allo ni sawa ninda twakuye ndayishimiye mu gihosha ego mumeze neza mu gihosha ego uko mwameze none twaraguhevye tuguheba gute ahubwo ni uduheba twoguheba gute biciye he kunyitabana nabuze umurongo reka rene gasha wumva ari twebwe si twebwe hano twasanze mushaka abashushu muri benshi ewe ego ikiganiro mushaka umuntu ibintu byumva gute aba ndabubwire ego gukunda babiri birakunda gusa ubu ufite ego byose umva no kuvuga hari uhenda hari uhenda birabaho nuko we biramaze kugushikira urumva yamaze kugenda ndayishimiye hari uwundi turashaka intahe z'abantu bimaze kubako abo bimaze kubako abo byakunze canke abo byaswaze avuga ati ego je muri uyu mwanya ego allo ndakumva ninde Ireme ari he ndasekebwe terera rero kuri ico cyawo bigeme yamaze kugenda hari allo turakumva irashika ushobora kuzana nk'abagore nka babiri bivanye ngene muhuje ubundi hari igihe usanga bibangikanye n'ubundi muntu biba bikunda ubona ugahitamo gukunda ubundi agira kabiri ibyo birashika urakoze cyane Remy
Leandre ari umuntu plus 255 yaturondera tubura sinzi ko muduhamagara niba aba diaspora so turiko turandira tubwire experience urumviriza iyo audio yiwe hama twumve ko twoyicisha ku radio Siriro foto muhamagara tubwire experience taye reka turabe ko kuri Facebook atabaratere none birashoboka je nukuri hariyo umugenzi ko turabiganira kitu nukuri mu Burundi hariyo abatangirwa n'itegeko yabavyemewe sinabo bacisha yego yovuga ati je ndabajera mwese kandi ngumva yuko muri amahoro uwundi nawe ngo iyo abo bagore baca bumvikana akavuga ati naco bidutwaye atabagabo barundi boronka amahoro ariko yakavuga bamwe simvuze ngo ni bose nkuko hariho abagore nabonye n'ubucu usanga bashaka abo bagabo benshi reka ducishemo rero tubabwira abantu bari basabye abashusho ku gatandatu wa mbere w'ukwezi ni Aridi ashaka umwigeme mugufi afise ubugufi bugereranye w'inzobe w'umuyisilamu afise imyaka iri hagati ya 20 na 23 hari kandi Aridi n'umwe yari yavuze ko ashaka Uriel umva mugabo naco barumvise cyagukuyemo ni dini Nadine mugasekebuye umuhungu mwiza akijijwe kandi yubaha Imana atari mugufi kandi atari muremure avyibushe afise utubiri twompi Nadine nawe arakijijwe afise imyaka 25 kandi umutipe Nadine akeneye afise imyaka iri hagati ya 20 na 30 kuduga kandi ngashaka uri romantique kuko na Nadine ngo ari romantique umutipe afise urukundo atapfakaye kandi atigeze yubaka Ernest kumubone yari yatwakuye ashaka umwigeme w'umuyisilamu mwiza yugurutse yoshobora kwiyungunganya afise imico myiza afise imyaka iri hagati ya 20 na 23 Ernest arakora afise imyaka ya 24 afise uburebure bugereranye Eliza ashaka umushusho mugufi agereranye asenga Imana afise inzobe Ange na Samuel baramaze gufatana abo turashaka amakuru yanyu yabo Diva Mukininda ashaka umusto agereranye apana muremure bavyumva kumwe afise imyaka iri hagati ya 26 na 27 Eveline Mukanyosha ashaka umutipe muremure agororotse yambara neza w'imyaka 30 canke 30 gushika kuri 35 kandi w'umukatolika kuko na Eveline ni umukatolika kandi afise utubiri twompi aragereranye afise imyaka 25 Arine Mungagara ashaka umutipe atari muremure kandi w'isuku akora w'inzobe Nadine nawe aravyibushe bisanzwe kandi yiga muri seconde afise inzobe Tarsise Mugasenyi ashaka umukobwa agereranye afise akayobe mugufi afise imyaka 23 Tarsise afise imyaka 22 afise utubiri twompi aragereranye mu burebure Samuel na Ange barafatanye Philbert mugasekebuye ashaka umwigeme w'inzobe agereranye atari muremure afise inyinyi afise imyaka iri hagati ya 20 na 23 Philbert haragereranye mu burebure ni muto kandi afise imyaka 24 Christophe Mugihosha ashaka umwigeme w'imyaka 20 kuduga atavyibushe w'inzobe canke afise utubiri twompi Christophe afise imyaka 22 arirabura aravyibushe kandi ntiyonze nibaza ko arabo hari Rodrigue yari yadusabye ko twomuhuza na Eveline Mukanyosha mugabo Rodrigue nahaweho guhamagara kugira ngo tuguhamagarire Eveline rikararondegwa n'abantu nabo kuri Facebook bariko barandika ngo Eveline Mukanyosha ngumubwire ngo ni jewe nimuhamagare yego nimuhamagare nabibabwiye nimuhamagare hari Patrick Mucibitoke ca Rugombo ashaka umwigeme muremure utubiri twompi avyibushe atari cane
afise inyuma hanini afise imyaka 20. Patrick arirabura bukebuke aravyibushe kandi afise imyaka 21. Ukaba ufise uburebure, ukaba ufise utubiri twomi, ukaba uvyibushe muga atari cane, ukaba ufise inyuma hanini wiyemera, ukaba ufise n'imyaka 20. urarondego Patrick ari hano. abantu kuri Facebook abantu muzi muri ko muratumviriza muri abantu muri ko muratumviriza muri kuri Facebook ari rigara rinini. Tutangura kuri message ya Jonali Buragunzwa sinzi ko ariko barisoma naza ko nyihanganira nini henda ati good Momo Melody nati Kazuza FM hejuru yewe urukundo nta piratage bishitse biba urudubi nkuko umuntu afite umutima umwe niko agomba gukunda umwe birenze uko bicika amanyanga sawa. Samson Chiza nawe ati Eric yabitoye ku nterano yiwe. Amza Nourdin nitwa Amza Mundonso umushushu bumvise ingene bigenda. Eddie Clever nawe ati Makamba turabumva cane. Yorlich igira neza nati jewe narabakunze ariko ntivyigeze bimpira no kuvuga ntiyahiriwe muri ivyo bintu niyo mpamvu atawovyikwegera. Elias ndiho kubgayo ati turabakurikirana 5 kuri 5 inzira ntica mu nzu hari ababikora bakeneye aho bota umutwe bagatuza. Inzira ntica mu nzu sinawe yicaje kuvuga inzira ntica mu nzu no kuvuga ko bidashoboka. Hamza arongera kandi ati nivyavre nkeneye umushusho ndamuronka kuwa 6 wa mbere w'ukwezi. Ego urahamagara. Deo ntahimpera nawe ati gukunda abantu babiri ntibibaho kuba ari guprofita ku ruhande kukaba nako umwongo umwe wonza inyoni ariko siko byari bikwiye kugenda. Umuvumu baribanga nawe ati gukunda abademu babiri ni ikimenyetso c'ubukerebutsi kuko abakobwa basigaye bakenye nk'imvura ico batinya tubandanya tumukeza muri sendika y'abasore. Turabandanya n'ubutumwa. Nzoyisaba Gedeon ati wapi ntibikunda kimwe gusa umusanga umuhenda kabisa. Desire Dizo ngo jewe nshaka uwo muri ko mukorana ikiganiro uraduhamagara ku wa 6 wa mbere hanyuma uvuga ushaka nyine uvuga ushaka ingana mense. Umuvumu baribanga ati Evrine mukanyosha mumubwire ko ari jewe akura nawe twumviriza ingano metse. Nyandwi Leopold ati ngo none nkaho uciye usanga afise umusayi uhengamye wocu bimenya gute utamubonye. Mweje kuvugana ku telefone mukaronka nimero murabonana mwicarana mukavugana mugahitamwe ko mugumana canke mutagumana ivyo si kibazo. Igira neza Jean Claude ati Kazoza FM bibaho. Ego Edmond yo nkuru nawe ati kirazira gukundana na babiri. Nzisabira Richard ati Nadine mugasekebuye numvise umenga arasirimutse iki kiganiro ni cambere. Jafet sinzi umunsi mujomba ati bibaho nubwo bitemewe n'amategeko kuko hari umumama yadushingiye intahe ukuntu abanye neza n'umugore basangiye umugabo yatubwiye umugabo wabo abambika bimwe bagafungura bimwe kuko isahani ni imwe ndetse n'igitanda ni kimwe abana babo ubaye hafi niwe yonsa. ntahira komeye. Jafet ko nukuye canke washatse kuryosha inkuru. Oya turakeneye ko twandikira kugira ngo tumenye byinshi kuri ivyo bintu twandiki kuko reka tubandanye amakomantere. Desire Dizo ngo shaka wenyene uri kusoma amakomantere nawe wumvise ingene bigenda. Pana GB ndabakurikirana 5 kuri 5 hanyuma ukeneye kwimenyereza umwuga ukunda abakobwa babiri kuko utegura umwanya nk'ufise projet ariko usanga barusha mu mutwe. Nkumva ati ubanza kuja muri entraînement. Ukeneye kwimenyereza umwuga ukunda abakobwa babiri kuko utegura umwanya nk'ufise projet ariko usanga barusha mu mutwe.
Bernard Nzambimana tijewe umukobwa twakundana yari umunyeshure baca bamutera inda aravyara none ubaguma ambwira ngo urukundo rubandanye kuko ngo wamuvyaye ko ntiyamukunda nanje sinokunda umugore nanje ndi umusore nari nabaye ndahiba ivyo gukundana none binteye kwiyumvira yuko noronka inkumi yo munyibagiza nimumfashe aracara duha nimero yiwe nkeneye umukobwa tubiri twombi ushaka umushushu uzotwakura ku wa gatandatu wa mbere w'ukwezi kwa Kigarama ego kugira uco tubwira umushushu ushaka kandi Bernard urumva nta umuntu agusabye ikigongwe aje akakubwira ko ibintu byifashe nibaza yuko mwokumvikana ntiwoca uvuga ngo ubutwaye umugore nibisanzwe mu gihe wumva umukunda mu gihe nawe aje akagusigurira amasekonstanse byabayemwo tusa mugabo ego udatekanye atavyo wumva nukuri abantu ndababwira nti urugo ntibamwibaza ko mariage nta competition irimwo ego wumva udatekanye mu mutima yuko ubikora nurike rindira ugende wumva ko ari ibintu biryoherewe ibintu ugiye kumva ko ugiye kubamwo bishasha by'iwawe Joseph bamuye ubusa ati Joseph mu Kinindo ndabumva 100% urukundo ntirugaburwa ruragwizwa je numwe kabisa izina Senalvino akacu K Havyarimana akacu none akacu no ikiganiro kiratesa vraiment courage akoze cyane umuvumu aragaruka ati eli mwene wacu ndakuramukije kandi ndashaka nimero yawe yinsigire ngaho kuko ndagukumbuye my god urandika kuri 72 23 maheza bacu bayigo Maisha Shalom ati kiganiro kiramara kweri nzoza ndagikurikirana kiba kangahe mu ndwi mwishuri ni rimwe mu ndwi ni ku munsi wa gatandatu kuva igihe cy'isaha 4 gushika igihe cy'isaha 5 z'ijoro citwa umushushu Ezekiel mpawe n'Imana mu kinama ati gukunda ugukunda ni vyiza ariko kujana n'ibishobisho navyo nurume rutarama usanga niyo mubanye utamwize neza hari byinshi usanga mudahurizako Elias ndayishimiye nawe ati mubaze jewe nubatse habiri ndabakunda kumwe bakankunda kumwe kandi muhuje nabo bahuje biraryoshe Elias uvuze ko wubatse habiri wibatse habiri allo munyonyi ku murongo ninda twakuye Prime umeze neza ga Prime mana nubwo mwari mwambaniye no mu More tweko dusoma ubutumwa kugira tugerageze ngo bose bumve yuko bariko baragira bariko turasoma ivyumviro byabo intererano yawe Prime gira manze ntari byakereke ku musaga ikore sana niba ukunda umugore wawe atarabyara niyamara kubyara kujya kurondera ubundi karakarorero yatanze yari karatanga insiguro nzotuma biba bigenda kujya kubisanze ego niba uzahantu hari igikomere kinini mu rukundo gukunda abantu babiri uwo bitarashikira zuba byabaye kamubwiye hari ico biziko hari igihe ubikora wibaza mu kuryoherwa kandi bisanzwe n'ubuhimbiri kubera ubwa mbere na mbere mu kubikora harimo umwe uba wakurikiye kubera urukundo n'uwundi ukurikira kubera amaronko kandi baraca umugani ngo amaronko menshi aziba amatwi hari igihe rero uca usanga wa wundi bakurikira kubera amaronko umwe w'urukundo akabimenya ni ukuvuga arashavura akagukatira wa wundi yifitiye amahera asanzwe ufite abandi benshi bamurondera atari we wese ni ukuvuga rero ngaho honye hariho ahantu ugira ukaba uri icyo ufata n'icyo ureka
hakaba hariho n'akakantu bavuga akabazo nkunda kwibaza ndashaka muzomfashe mu ndonderera inyishu yako yego ngo ni kuki dukunda abatubabaza tukababaza abadukunda urakoze cyane ko kumbura bariko barumviriza baca bihinyisha nabo prime urakoze kingire yandutse ugarukana ubwo butumwa tugerageze tunyarutse uko dusigaje umwanya muto kazoza FM ndi Steve Mwaro wapi ntabwo wo bakunda ku rugero rumwe hari uwo wiyumvamwo cyane kurusha abandi bose bonsoir kazoza ni dodo mu kinindo hamico numva no bivuga ko umuntu afise umutima umwe ntibibaho ko yokunda umwe ko yokunda babiri cyane umwe ko yokunda babiri umwe bari kumuhenda merci kazoza FM amahoro nitwa Claude ndi mukinanira ca gatatu hama gukunda abantu babiri canke barenga muri make nta rukundo rwo kuri ruba rurimwo nta n'intumbero uba urimwo n'urw'abana tudogereze tubandanye dusoma bonsoir kazoza FM hama gukunda umuhungu arenze umwe ntibibaho kuko haba harimwo uri kuratesha umwanya mwiriwe cyane ndi Tibo kumugoboka ico novuga ku kiganiro ivyo ntivyoshoboka na gato n'ukuri kiretse ku ruhendo rw'umuntu hama nashaka umushusho dukundana kuwa gatandatu wa mbere w'ukwezi uzohamagare nibaza ko gukunda abantu babiri bitokunda kuko ugiye kuraba neza wosanga hari uwukunda kurusha uwundi ndi Eric kumutangano mwiriwe neza ndi Alex Mwaro nta muntu akunda abantu babiri ku rugero rumwe ntaba yahisemwo bite ndi arada kuwinterekwa hama gukunda abademu babiri birabaho ariko ntibikunda ko usanga ubakunda urukundo rungana haba harimwo uwubeshwa bite mwiriwe neza jewe ndi umuhungu jewe nakunze abakobwa benshi jewe ndakunda uko iminsi ihera niko bigenda bihera ubu hari uwundi arankunda cyane muga jewe sindamwiyumvamwo impanuro nuko we ntawuriyumvamwo hanyuma reka kuzura wifata nk'uko umenga ni ipantaro ofete ipantaro icuyutse hanyuma ushize ku ruhande urukundo si impunzu icuya hanyuma natora igituma akundana kwanza ubanza ugira umugambi nturabona ukunda iki wewe ego bite jewe nitwa Ferdinand mu bwiza amakuru jewe ntivyo ukunda ko nkunda umukobwa arenga umwe wapi kweri mugabo iyo ngese abakobwa barayifise ariko umuhungu ntivyo ukunda kweri Abantu bose baguma bavuga ngo ku murongo ni hatari Allo ninda twakuye nitwa Akim Ego Akim twakuye ari hehe mu Kinama ego intererano yawe Akim premièrement ngomba ndabashimire cyane kuko muri ku kintu c'inkoramutima ego surtout les jeunes nivyo tubayemo ugasanga abantu bafise bakunda babiri yabo mu cyangwa umukobwa muga rero jewe ico no bivuga ko umuhungu arabona yuko ego abafise umukobwa akunda muga kenshi usanga bari muri groupe batizerana akiyumvira ati abonye uwundi rero ati ndashobora kumutora kubera uyunyi sinzi ko tuzogumana akaba afise ayo makega yaba bose baba bizerana sinibaza ko haba hariho umuntu ashobora kwiyumvira kuja kurondera uwundi ari apa ikibazo numva nukwizerana abantu ntibizerana baca baguma abandi nabo bakitwaza ngo nta modoka ishobora kubura pine de réserve ivyo daze rero birica nta kuntu nawe uri umukobwa woshobora kuja kuba deuxième bureau hariho ahantu hashobora kukugira uwa mbere urakoze cyane Akim ku nterano yawe ego merci namwe ijoro ryiza ngaho mukenama
merci ego yo umwanya uraheze Nomega tugire parti ya kabiri mwandike muri commentaire abashaka parti ya kabiri kubera ko hari ibintu byinshi mushaka kutwiganira hari abo tutashoboye ngira guheza gusoma ubutumwa bwabo ntitwabuhejeje turashaka kubandanya muri benshi cyane yego muri benshi cyane ariko umwanya wagenewe kino kiganiro usa n'uwarangiye ariko muri rusangi nibaze ko twavuga yuko umva nkuko wabivuze bamwe gukunda abantu babiri canke barenga umwe icarimwe ntushobora kubakunda ku rugero rumwe ico coco nibaza yuko abagiye barakura bose n'abatereye bose babivuze kandi tubashimire cyane yego bakoze cyane cyane gose hama dushimire kandi na King Leandre yego cyane na Yes ari kuri live yego Eline Bell nibigira nari kumwe na Yoyel ininahazwe tuyifurije kugira ijoro ryiza dusubire ku munsi wa gatandatu w'indwiza kuva igihe cy'isaha 4 stay blessed ciao bisous ijwi ry'ukugwiza umwimbu kazoza FM